Sandra Muhoza arikaho gusa kubera ivyo yakoze n'ibintu bikorwa misi yose ku mbuga ngurukana bumenyi ataho bifatiye na gato, kuko ico yakoze avuze ico yumvira ku bintu bivugwa hose. Vyerekana neza yuko atakindi ubutegetsi bugamije atari ugucuvya uwo ari we wese yohirahira akavuga ivyo ubutegetsi budashaka kumva, na cane cyane abamenyesha makuru n'ibinyamakuru. Urumva yuko ubutegetsi buriko buraja, ahubwo novuga yuko bumaze no kuhagera, kuko umuntu wese ko kugira ngo avuge ico yiyumvira atangura kwiyumvira kabiri imbere yuko akivuga canke imbere yuko acandika. Bivuze yuko muri ibi bihe ari bihe bidasanzwe ku gihugu, kubera ata muntu yisanzura, ata burenganzira na bumwe bucubahirizwa. Hanyuma Sandra Muhoza twavuga yuko ababajwe nka kabiri, kuko urumva yukiriwe urubanza ta nsiguro nimwe umuntu yoruha kubera aho ubusa. Hanyuma ubwa kabiri uno munsi umuryango wiwe uvuga yuko agwaye cyane, yanaremvye. Ubu agendera ku kibando aho adashobora no kwigendera wenyene ngo ashobore kugera ahageze kure. Hanyuma ikindi kibabaje nuko naho uwo mumenyesha makuru arembeye ahapfungiwe Ingozi, baranamwankiye uburenganzira bwiwe bwo kuja kwivuza. Bivugwa n'umuryango wiwe aho utewe n'ubwoba yuko umwanya ari umwanya, ahubwo uwo mumenyesha makuru amagara yiwe ashobora kumukika kurusha.